ndabaramukana ndabaha n'ikaze muri ano makuru atekanye ikirere cyo kuri uwa kane igenekerezo rya mbere rusama umwaka wa 2025. Mu gitondo haritezwe imvura mu ntara za Makamba, Bururi, Rumonge, Rutana, Ruyigi, Cankuzo, Muyinga na Kirundo. Mu ntara za Mwaro, Muramvya, Kayanza na Ngozi hitezweyo ikirere kirimo ibicu vyinshi, nayo mu ntara za Karusi, Gitega, Bujumbura, Bubanza na Cibitoke hakaba hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ahazobakanye gusumba handi ni mu ntara ya Gitega, ayipima byo kuri degrees Celsius 13. Ku muhingamo naho hitezwe imvura mu gihugu cyose. Mu ntara za Rutana, Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, Ngozi, Kirundo, Muyinga na Cankuzo iyo mvura ikazoberimwo imituragaro. Ahazobashushe gusumba handi naho ni mu ntara ya Cibitoke, ayipima byo kuri degrees Celsius 28. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 rirenge igihe cy'isaha 12 zibura umunota umwe z'umugoroba. Hano rero hagarukira n'amakuru atekanye ikirere mwategura n'ikigo Ijebu. Mwakoze cyane kuyakurikirana na hejo.